Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, bari ku mugabane wa Afurika, muri Afrique du Sud, muri Zambia, muri Kenya, Uganda, ibihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, ubuseruko mu manuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iratangazwa inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye agendeye igisirikari, aho yari yambaye impuzu z'igisoda c'Uburundi, akaba yabwiye abasirikari amajambo akomeye cane mw'ikambi ya Mabanda ngaho mu ntara ya Makamba. Iyo kambi y'Amabanda umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yayishitsemwo ari kumwe n'uwutwara intwaramiheto z'Uburundi General Prime Niyongabo, ari kumwe kandi n'umushikiranganji w'umutekano, iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu, yari kumwe kandi n'umushikiranganji wo kwivuna abansi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi Philbert Mutabazi, yari kumwe n'abandi bajenerali batandukanye ubwo bashika aho hariko harabera ivyo bikorwa vyo kwigisha abasirikari bashasha bariko barinjizwa mu gisirikari. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yoba yabasavye ko bagomba kumera amagabo kandi bakitoreza kuja kugwanya umwansi, ngo kuko umwansi biraboneka ko yahejeje kwinjira igihugu kandi ko umwanya n'umwanya ashobora kugaba ibitero bikomeye cane, atanga akarorero k'ibitero vyabereye mu kibira. Ibitero vyari vyabereye mu kibira, ubutegetsi bw'Uburundi bwari bwabinyegeje, abasirikari 181 nibo bahasize ubuzima. Kuri ubu ngubu rero biboneka ko abategetsi batanguye guca amarenga no kwemanga ivy'ivyo bitero, mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wenyine ubwe yabwiye abasirikari ko mu kibira umwanya n'umwanya hagabwa ibitero, ariko abo bategetsi yaba uwo muvugizi w'igisirikari c'Uburundi General Gaspard Baratuza, mbere n'umutwara igisata c'Uburundi General Prime Niyongabo, ata n'umwe yagize ico ashikiriza. N'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hoba mu biro vyiwe muri ntare rushatsi nta kintu bigeze bashikiriza ku vy'ico gitero. Mu bushikiranganji bw'iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'intwaro yo hagati mu gihugu nabo nta kintu bigeze bashikiriza kuri ivyo bitero vyabereye mu kibira. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nabo baranumye, nta kintu bigeze bashikiriza, ariko ku majambo y'umukuru w'igihugu yavugiye ngaho mw'ikambi y'Amabanda biraboneka ko igitero cabaye ngaho i Mabanda Murantunga, cabaye ngaho mu kibira mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu yari yagendeye intara ya Rumonge. Mu Rumonge yari yasavye abanyagihugu guhaguruka bagakora, cane cane indongozi zigakorera abenegihugu, ngo ntibategereze ko ikiringo cabo gihera. Ni mu gihe nyamara abanyagihugu bo bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD FDD butagomba kwigaragaza neza, kuko ivyo bakora, amabi bakorera abenegihugu yibonekeza: ubwicanyi, kugandagura abantu, agateka kazina muntu, ngo bavuga ko nta gahari
abantu baranyuruzwa ukuri kwamye, abantu baricwa cane cane abatavuga kumwe nabo, abatavuga kumwe n'umugambwe CNDD FDD baranyuruzwa umwanya ku mwanya uwo ari wo wose ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni mu gihe kandi intumwa ya ONU Sonko itangaza yashize icegeranyo hanze ivuga ko mu Burundi ata gateka ka zina muntu gahari, ko ubwicanyi bubandanya kuba ndanse kandi ko kunyuruza abantu ngaha mu gihugu c'Uburundi navyo vyabaye ndanse, ngo amatora ngo ntabwo ashobora kuzoba mu mutekano no mu bwisanzure bivanye n'uko ubutegetsi bw'Uburundi uwutavuga kumwe n'ubutegetsi wese bamuhiga buhongo. Ng'akarorero leta y'Uburundi niyo isambura imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu c'Uburundi. Sonko niko abishikiriza, akarorero atanga ni umugambwe wa CNL, umugambwe wa Agathon Rwasa watswe Rwasa bakawumunyaga bagaca bawuha uyu Nestor Girukishaka. Ivyo vyose rero ngo biraboneka ko mu Burundi ata mutekano uhari kandi ko agateka ka zina muntu katubahirizwa ngaha mu Burundi, katifashe uko bikwiye. Ivyo ni ibishikirizwa n'intumwa ya ONU. Ico cegeranyo harimo n'ibindi vyinshi, ivyagirizi bitandukanye yagiriza ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tuvuye kuri iyo nkuru, kuri iri genekerezo rya 28 muri genekerezo rya 28 buraca, kandi hariko haravugwa nyine ko buraca umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye hizihizwa intahe yo kwikukira. Imyaka 5 irarumanye neza huguruwe inyubakwa y'umukuru w'igihugu, ikirimba gikomakomeye cane cuguruwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Umuhisi Petero Nkurunziza niwe yavuze ko bazokubaka inyubakwa y'umukuru w'igihugu, kandi iyo nyubakwa bakazoyitirira umwami wa mbere w'Uburundi Ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi ngo bayimwitiriye bivanye n'ubugabo, ko yari umugabo w'urucumu, umugabo abushitse, umugabo w'ijunja n'ijambo. Aho rero ngo abarundi benshi bamukesha vyinshi bitandukanye, vyinshi birimwo n'Uburundi nyine, harimwo ko ari we wiyumviriye ishusho y'Uburundi, harimwo ko ari we yatoye abagabo batandukanye mu miryango itandukanye, akabashinga ibikorwa bivanye n'ico buri umwe wese ashoboye, bivanye n'uko babona ko ari we yagiye atangiza ibintu vyinshi, harimwo umuganuro, bivanye n'ivyo yagiye akora, harimwo ko ari we yazanye iyinga canke indwi igizwe n'iminsi 6. Ivyo vyose iminsi 5 yo gukora n'uwundi umwe wera wo gusenga. Ibintu vyinshi uyu mwami yagiye ariko arazana, yazanye kandi n'umwaka wari ufise amezi ashika 13. Ivyo vyose ni vyinshi abarundi bamwibukira ko uyu mwami yakoreye Uburundi. Kuri ubu ngubu rero ngo bukaba Intare Rushatsi baza hari buze kubera ibirori bikomakomeye cane, umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye akaza kubigiramwo uruhara rukomakomeye cane mu kwereka abarundi ko bikukiye. Uko kwikukira rero ngo babibona ko ari Ntare Rushatsi wikukiye bwa mbere, ari we wazanye ukwikukira kw'abarundi bwa mbere. Ngo naho umuganwa Rwagasore ko we yaje ahabuza intahe y'ukwikukira twari twaranyazwe n'abakoroni. Abakoroni bari barayitunyaze, ariko ngo mbere na mbere Mwami Ntare Rushatsi niwe wazanye ukwikukira kw'abarundi. Ivyo vyose akaba ari vyo umukuru w'igihugu n'abarundi bibukira ku mwami wa mbere Ntare Rushatsi, vyanatumye yitirirwa ikirimba c'umukuru w'igihugu c'Uburundi.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzova uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.